nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni arasaba abarwanyi b'umutwe w'ishyamba za ADF gushyira intwaro hasi bakitanga. Of course they will be prosecuted. Tuzabashira mu butabera bitanze. But if they do not come out, they will all die. Ariko nibatitanga bose bagiye gupfa bashire. Yabivugiye mu ijambo yagejeje ku baturage nyuma y'ibitero byagabwe n'abiyahuzi mu murwa mukuru wa Uganda mu cyumweru gishize. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abashinwa batanu bakuru umurimo wo gucukura amabuye y'agaciro hitwa Makela batwawe n'abantu bitwaje intwaro. Hari abantu bashobora kwihisha inyuma y'abari abantu bashimuta abantu kugira ngo batere ubwoba abashinwa bakuremo akarenge. Diashoni Bagaza mushakashatsi ku mutekano muri Uvira, Fizi na Mwenga. Ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Ruhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Abdallah Hamdoke yaheruka kuvanywa ku butegetsi muri Sudani yarabusubijwe agarutse mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere biciye mu masezerano yashizwe ko umukono nawe hamwe na General Abdel Fattah al-Burhan atwara abasirikare bakoze kudeta kwigenekerezo rya 2025 ukwezi kw'icumi uno mwaka. Mwijambo Hamdoke yashikirije amaze gutera umukono ku masezerano y'uwo yeje ku munsi w'Imana yaremeye ko icyo agiye kwihutira ari uguhagarika gusesa amaraso y'abanyagihugu. General Burhan we yarashimiye Hamdoke ku cyo yise ukwihangana kwamuranze kuva ubutegetsi bwiwe butembagazwa mu kwezi kw'icumi. Hamdoke yarafungishijwe icamaso. Zimwe mu ngingo ziri mu masezerano yeje ku munsi w'Imana harimo kurekura abashikiranganje n'abasivile bose batawe mu mvuto. Itariki bazorekurirwamwo ariko ntiyatangajwe. Muri Burkina Faso abakora imyerekano barakoraniye hamwe mu micungararo y'umugwa mukuru wa Gadugu basibira urukurikirane rw'imodokari z'abasirikare b'Ubufaransa zariko zigerageza kuja mu gihugu kibanyi ca Niger. Abo banyagihugu bavuze ko bibaza ko izo modokari z'igisirikare z'Ubufaransa zari zitwaye ibigwanisho ku mihari y'iterabwoba yakwirakwiye muri Burkina Faso kandi maze guhitana ubuzima bw'abasivile baharugwa mu bihumbi hamwe n'abajeje umutekano mu myaka 6 iheze. Abasirikare b'Ubufaransa bari muri ako karere kugwanya imihari y'iterabwoba ishamikiye ku idini rya Kisilamu. Abanyagihugu ba Burkina Faso ariko bavuga ko bashavujwe n'uruhara rw'Ubufaransa mu mutekano muke urangwa mu gihugu cyabo bigatuma iryo shavu barita ku nteko z'Ubufaransa. Nayo muri Tunisia abategetsi bavuze ejo ku munsi w'Imana ko bahagaritse abimukira 223 bariko baragerageza gushika ku nkengera z'amazi mu Butaliyano. Umuvugizi w'igisirikare gicungera inkengera z'amazi muri Tunisia Hussein Edine Jebabli yavuze ko bafatiwe mu bwato 9 butandukanye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uw'Imana. Yavuze kandi ko abo bimukira bamuka mu bihugu bitandatu bya Afrika harimwo n'abo muri Tunisia 111. Ikigo ca ONU kijejwe impunzi HCR kivuga ko abimukira barenga 58,800 bashoboye kwinjira mu Butaliyano kuva mu ntango z'uyu mwaka, benshi baciye mu ibahari Mediterane. Tukivuga kubimukira hanze y'umugabane wa Afrika, abategetsi muri Mexique baratabaye ku munsi wa gatandatu abimukira 600 bamuka mu bihugu 12 byo mu karere ka Amerika yo hagati. Babasanze mu makamyo akwegana muri leta Veracruz iri mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu bagomba kuja muri leta z'umwe za Amerika. Ibi byavuzwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe abimukira mu gihugu ca Mexique. Abimukira bangana 1,700,000 nibo bagerageje kwinjira muri leta z'umwe za Amerika mu mpisho baciye muri Mexique kuva mu kwezi kw'icumi 2020 gushika mu kwezi kw'icenda mwaka w'2021.
ku mugabane wa buraya abantu baharurwa mu bihumbi 35 barakoze imyiyerekano i Vienne ku mugwa mukuru wa Autrichia ku munsi wa gatandatu biyamiriza ingingo yo gusubira kugumizwa mu ngo kuva kuri uyu wa mbere mu gihe abandura umugera wa covid bongeye kwiyongera muri ico gihugu. Leta ya Autrichia yavuze ko ico kiringo caguma mu rugo kizova ku minsi 10 gushika ku minsi 20. urakoze Aloyes Bigirimana. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni arasaba abarwanyi umutwe w'inyeshyamba za ADF gushyira intwaro hasi bakitanga, bitaba ibyo bakazicwa bagashira. Ibyo Perezida Museveni yabivugiye mu ijambo yagejeje ku banyagihugu, ijambo yavuze bwa mbere nyuma y'ibitero byagabwe mu cyumweru gishize mu murwa mukuru Kampala. Inkuru irambuye Ignatius Bahizi. Mu ijambo yagejeje ku banyagihugu mu ijoro ryo kuwa gatandatu, Perezida Museveni yavuze ko habayeho kurangara ku ruhande rw'abashinzwe umutekano, ariko ko ibi bitero bibiri n'ibindi byari biherutse mu kabari no muri bisi itwara abagenzi bimaze gukangura abashinzwe umutekano. Ubu akaba bamaze gusenya imitunganyirize y'uwo mutwe wa ADF uvugwa kuba uri inyuma y'ibyo bitero. Museveni yihanganishije abapiriwe ababo muri ibyo bitero, anasaba abanyagihugu kuba maso mu gihe inzego zishinzwe umutekano ziri mu muhigo w'izo ntagondwa, avuga ko zitagifite ayandi mahitamo uretse kwitanga. We now know a lot about these terrorists. Of course, some are not yet arrested. Ubu tuzi byinshi kuri uyu mutwe wa ADF, ariko benshi ntabwo bari bafatwa. Inama n'abagira bose, hari abihishe muri Kenya, Tanzania, Mozambique, Congo no muri Afrika y'Epfo. Nuko bakwitanga kugira ngo bakize ubuzima bwabo. Tuzabashira mu butabera bitanze. South Africa to surrender and save themselves. Of course, they will be prosecuted, but if they do not come out, they will all die. Ariko nibatitanga bose bagiye gupfa bashira. Muri iki gihe rero turasaba abanyagihugu bose kuba maso, kuko mu gihe z'intagondwa zose zitarafatwa zizakomeza guteza umutekano muke. They will continue to pose a short-term danger. Perezida Museveni yongeyeho ko intagondwa za ADF zaneshejwe ku butaka bwa Uganda, akaba zirimo gukoresha ibice by'igihugu cy'igituranyi cya Congo kitabamo ubutegetsi guteza umutekano muke muri Uganda, zikoresheje amafaranga zikura mu bucuruzi zikora muri icyo gihugu. Now for ADF, it's now a business because they are in Eastern Congo which has no government. Ati byabaye ubucuruzi ku ruhande rwa ADF kuko bifatiye agace ko muri Congo y'Uburasirazuba katagira ubutegetsi. Bacuruza imbaho, bagacukura amabuye y'agaciro nka zahabu. Ibyo nibyo bacuruza kugira ngo babone amafaranga yo gukora ibibi. Bo nta nubwo bashaka ngo umutekano muke uveho kuko bawuboneramo inyungu. Ubu turi mu biganiro na leta ya Congo, izo ntagondwa tuzazibona kandi tuzirangize. Abaperezida batandukanye ku mugabane wa Afrika barampamagaye kuri iki kibazo, mbizeza ko turimo kugishakira umuti. Iki kibazo cya ADF tugiye kugikemura burundu. We are really going to solve this problem of ADF. Museveni yanenze abakuru b'imitwe y'iterabwoba ishingiye ku madini bakoresha urubyiruko mu bikorwa by'ubwiyahuzi, babizeza ko ngo bazaja mu ijuru. Yibaza impamvu abakuru b'iyo mitwe bo batiturikirizaho ibyo bisasu kugira ngo nabo baje muri iryo juru bashukisha urubyiruko, kugira ngo rwiturikirizeho ibyo bisasu bihitana inzirakarengane. Bwari ubwa mbere Perezida Museveni avuze ku bitero byashigisha umujyi wa Kampala mu gitondo cyo kuwa kabiri, bigahitana abantu 4, abandi bagera kuri 30 bagakomereka, barimo n'abapolisi. Ibi bitero abashinzwe umutekano bavuga ko byagabwe n'abiyahuzi babiri bo mu mutwe wa ADF hano Kampala ku murwa mukuru wa Uganda, na cyane kuba byarabereye ahantu hagenzurwa cyane n'abashinzwe umutekano. Igitero cya mbere cyabereye hafi n'ikigo cya polisi igenzura umujyi wa Kampala, ikindi cyakurikiyeho kiba nyuma y'iminota 3 yonyine kibera hafi cyane inteko ishinga amategeko.
kuvaho ibitero by'iterabwoba byatangiye kubera mu gihugu mu kwezi gushize, polisi ivuga ko imaze guta muri yombi abantu bagera kuri 30 bakorana n'umutwe wa ADF ubiri inyuma, kandi abarenga 10 bo akaba bamaze kwicwa barasiwe imbere mu gihugu, bamwe bakanasanganwa ibikoresho by'ibisasu bya bombe. ADF ni umutwe wa kisilamu urwanya ubutegetsi bwa Uganda, kandi akaba ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane Ibeni. Leta zunze ubumwe bwa Amerika ziherutse gutangaza ko ADF yamaze kunga ubumwe na leta ya kisilamu hamwe n'undi mutwe w'iterabwoba urwanira mu gihugu cya Mozambique. Ukurikije Leta zunze ubumwe bwa Amerika, iyo mitwe yombi niyigize umutwe wa leta ya kisilamu wo muri Afurika yo hagati, cyangwa se IS Central Africa. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abantu bitwaje intwaro bashimuse abashinwa 5 bakora umurimo wo gucukura amabuye y'agaciro hitwa Makera muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Epfo. Umupolisi umwe yiciwe aho abo bashinwa bari bakambitse, undi arakomereka. Uvira Vedaste Ngabo. Umuyobozi wa societe civile muri Mukera, Bwana Bonane Christophe, avuga yuko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu ahagana saa 3 abantu bataramenyekana bateye ku gihugu gicumbitsemo abashinwa bacukura amabuye y'agaciro kiri Mukera, bashimuta abashinwa 5, bica umupolisi umwe ndetse bakomeretsa undi. Yagize ati, ilikuwa majira ya saa 3 za usiku kwenye eneo ambapo ni hari saa 3 za nijoro ahari icumbi ry'abashinwa bacukura amabuye, kumva amasasu menshi byarashwe n'abantu bataramenyekana. Nyuma yo gutohoza twasanze bashimusa abashinwa 5, batwara ibintu byinshi ndetse bakomeretsa umupolisi umwe, undi nawe wamechukuliwa na kubebewa na hao watu, na vitu fulani vimechukuliwa hapo. Kuna jeruhiwa polisi moja na ngine moja kufariki. Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko abo bashinwa bari bamaze amezi agera kuri 4 bari Mukera bakorera societe icukura amabuye ya Beyond Mining, kandi ko bakoreraga Kananda, Itota ndetse n'Isimbi. Twavugishije umuyobozi wa teritwari ya Fizi Bwana Kawaya Mutupila Eme kuri iki kibazo cy'ishimutwa ry'aba bashinwa, atubwira yuko ari mu nama y'umutekano. Twongeye kumuvugisha anti yapata telefone yacu, gusa zimwe mu nzego zishinzwe umutekano zikorera mu karere ka Fizi zari Mukera ahashimutiwe abashinwa, zivuga yuko hashimuswa abashinwa 5, kandi ko bari gukora amatohoza yo gushaka kumenya abashimusa abashinwa naho babatwaye. Societe civile igaragaza yuko iyi societe ya Beyond Mining yatangiye gukorera aho Mukera tariki ya 30 y'ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka, nyuma yamwe mu masezerano yari yagiranye n'abaturage batuye Mukera, arimo kubakira umuhanda wa Mukera Katanga, kubaha amazi, imirimo ndetse no guhingurana bamwe mu baturage abo bashinwa bacukura amabuye mu mirima yabo. Iki kibazo cy'umutekano muke muri aka karere giteye impungenge abaturage batuye muri Fizi. Byashoni Bagaza ni umushakashatsi ku bibazo bibera muri Fizi na Uvira na Mwenga, aragaruka kwishimutwa ry'aba bashinwa. Hariho n'abashobora gutera bariya bashinwa ubwoba kugira ngo bamonopolize marché y'Inoro. Duba deja hariho amamotisho menshi kuko igihugu cyacu kirimo amabuye y'agaciro. Hari abantu bashobora kwihisha inyuma y'abariya banzi bashimuta abantu kugira ngo batere ubwoba abashinwa bakuremo akarenge, hanyuma aribo basigarana babonye n'amabuye y'agaciro muri kino gihugu cyacu. Icyo nacyo kirashoboka. Iyo ni iyindi mpamvu ishobora gutuma bariya abantu bashimutwa. Ababashimutse bashobora kuba bari babakenyemo amafaranga kugira ngo nibabafata basabe ababatumye kugira ngo babahe amafaranga baze kubareka. Mu kwezi kwa 10 gushize abantu bitwaje ibigwanisho bari bashimuse nabwo abakozi 3 bakora International Medical Corps bari bavuye Baraka bagiye Rumanyi mu turere twa Fizi na Uvira na Mwenga. Uyu muco wo gushimuta abantu hanyuma bagacunguzwa amafaranga ugenda ufata intera ikomeye, kuko hari aho basanga n'abahinzi mu mirima bakabashimuta. Vedaste Ngabo ku bwaradijwi ry'Amerika, Uvira mu ntara Kivu y'Epfo. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Burundi CNDH rwatangaje ko rwishimiye icyemezo cya Leta zunze ubumwe za Amerika, icyemezo cyo gukuraho ibihano byari byarafatiwe u Burundi. Ibyo bihano byafashwe nyuma y'imvuru zo mu mwaka wa 2015 byabuzaga bamwe mu bategetsi bakuru kwinjira ku butaka bwa Amerika n'imitungo yabo.
yabo igafatirwa. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza. Iyi ngingo ya Amerika gukura ibihano ku Burundi iri ku minwa yose y'abarundi ba mu gihugu no hanze yaco kubisohotse, eka n'ibinyamakuru vyo mu gihugu hagati mu karere na mpuzamakungu niko kuko. Turetse Perezida Ndayishimiye yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ashimagira ati ku izina rya leta n'abanyagihugu b'abarundi no ku izina ryanje nyene ndashimiye ingingo ya nyakubahwa Joseph R. Biden. Nta tangazo ryasohowe na leta. Umuvugizi wa leta yatubwiye ko atacaragera kuvuga kuri iyi ngingo, ariko kuri kitegura itangazo izobishikirizamwo. Mugabo mukuru mu rw'igihugu ujejwe watakazi na Museni Dash 67 Muraba yatubwiye ko ingingo nkizi ziri nguva afata ingingo kugira ngo bakomeze kurusha agateka kazi na muntu. Iyo igihugu kiriko kirakora utwigoro kugira gisimbasaze agateka kazi na muntu na demokarasi, amakungu akabibona akabishima, bitanga ingufu ku bantu batandukanye. Nibaza ko rero ibi bizofasha inzego zitandukanye gusubira kwisuzuma barabiko hari uturenge tundi twadusigaye bashobore kuducyorora. Impinduka ni Muraba avuga nashaka niko yagize arongoye ishirahamwe ry'igiteka rihani hagati y'akazi na muntu barazemeza, ariko hari cyane ngingo ugutezurira abagizwe amabi. Muri utwo twigoro cyane cyane bivuga mu ngingo zimwe umukuru w'igihugu yagiye afata. Mugabo rero turatewe amakenga yuko iyo ngingo yo gushikira leta y'u Burundi umengo iza ifuta ivyaha zagiye bikogwa imigwi yose. Umuntu ace yumvira ati nonega abo nabo barejejwe nyene, icabuje amahoro Burundi no kudahana ubandanije ije canke yeje ayo mabazosubira ibonekeza. Ikurwaho rya bino bihano ni intsinzi ikomeye kuri leta y'u Burundi n'abakunzi bayo. Mu minsi yeze inama ya ONU ijejwe watakazi na muntu yari yafutse mu rwa ONU watohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu 2015 ibusubiriza n'umwanditsi abagateka kazi na muntu, ariko bamwe mu mashirahamwe mpuzamakungu nka IDH babona ko atari bwagere akavuga ko atacahindutse ku rubuga. Kakina Tesaki yana umushakashatsi muri iryo shirahamwe rikora amatohoza ku Burundi akaba akoreye ku karere k'ibiyaga binini hafi imyaka 25 uko nika bisobanurira ry'Amerika. Il y a eu quelques améliorations, c'est vrai, depuis la fin de l'année dernière, mais ces derniers mois on assiste à une dégradation prononcée et très inquiétante. Gusezerana guhindura ibintu n'ubutungane, ariko ivyo biherera ku karimi kareshe gusa. Hari cobo kinini hagati y'ukuri n'idasezerana gushitsa. Nta gikorwa kiboneka nk'uko ababorezwa igufa n'ababorezwa irengero muri raporo yacu twerekana bigaragaza. Et la réalité, comme l'illustrent les cas de torture et de disparition présentés dans notre rapport. Mu ngingo yasohoye kuri uyu wa kane, Perezida wa Amerika Joe Biden yatangaje ko icuka cyahindutse cyane mu Burundi, na cyane kuva mu mwaka uheze aho ubutegetsi bwahinduka mu Burundi. Umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye aja mu mabanga inyuma y'amatora. Anemeza ko abategetsi bari baratswe uburenganzira bwo kwinjira ku butaka bwa Amerika nk'abatembera canke abarondera kuhaba bikuweho. Kwa 22 ukwa 11 2015 leta ya Obama yari yafatiye ibihano bimwe mu bihangange mu gipolisi cy'u Burundi n'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi wa mwaka nyene. Muri bo harimo Ngibyo Bunyoni mushikanganje wa mbere w'u Burundi, akaba ico gihe yarajejwe ubushikanganje bw'umutekano. Godefroid Bizimana umuhanuzi wa Perezida Ndayishimiye yari cegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi. Gervais Nderakobuca umushikanganje w'ubu wajejwe umutekano n'intwaro yo hagati yari umuhanuzi mwishikira mu bushikanganje bw'umutekano n'abandi. Mwari bashatse guhirika ubutegetsi bakanavyiyemangira bavuga ko bashaka guhagararira amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro, bemeza ko vyahonyanzwe n'ingingo ya CNDD-FDD umugambi uri ku butegetsi yo gusubira gutanganya kwigendera Pierre Nkurunziza nk'umukandida kugira ngo yitoreze ikindi kiringo cateye impari. Harimo General Godefroid Niyombare na General Cyril Ndayirukiye yashengereye mu ibohero rya Gitega ku mugwa mukuru wa politike mu mpera z'ukwa kane uyu mwaka. Kuwa gatandatu ukwezi kwa 11 2017 Perezida Donald Trump yongereje ikiringo c'ibi bihano. Anthony Blinken umunyamabanga wa leta ya Amerika yatangaje ko ibihano vyakuwe ku bantu 11. Naho Amerika yakuyeho ibihano Burundi kuva mu ntango za 2016 uracari mu bihano by'umwe bwa Buraya bwahagaritse imfashanyo zose bwaha leta kubera imvo nk'izashikirijwe na Amerika, kandi uwo muryango akaba ari wo uronsa amafaranga menshi y'imfashanyo leta buri mwaka. Masoko y'ijwi rya Amerika i Brussels mu Bubiligi yaribwiye ko atankeka n'ibihano bizofutwa kuva hadutse injyane zaturutse ukindi kiringo canya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza mu 2015. Uburundi buracafatwa nka bimwe mu bihugu bihonyanga ubwigenge bwa kiremwa muntu. Mbere hari abahinga bugereranya na rimwe mu macuniro yo mu bihe vya none. Eroje Urikaneza, ijwi rya Amerika. Mu Rwanda abahinga ibigori baravuga ko babangamiwe n'ibibazo by'umusaruro ukomeje kwangirika biturutse ku bikorwa remezo bidahagije. Ibi bituma umusaruro munini bagombye kugemurira inganda wangirika. Inkuru irambuye Eric bagira ubusa. Ukurikije ibisobanuro by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa n'abandi bafatanyabikorwa, igihingwa cy'ikigori kirifashishwa mu buzima bwa buri munsi kandi kigafasha ingeri zitandukanye uhereye ku muhinzi, umuguzi n'abandi.
Gusa ku ruhande rw'u Rwanda nk'uko ababishinzwe babisobanura byumvikana ko hagaragara umusaruro utari muke w'ibigori ariko ukomeje gupfira ubusa umuhinzi, ahanini bigashingira ku bikorwa remezo bidahagije byagafashije umuhinzi kugeza umusaruro we ku isoko wujuje ubuziranenge bwa ngombwa. Ku banyenganda bagombye ko bagura umusaruro w'abahinzi nabo bikavuga ko bibasaba ubushishozi. Zimwe mu nganda zifite ibigori zivuga ko mu myaka ya 2017 umusaruro bakiraga wabageragaho byibura 90% utujuje ubuziranenge waribasiwe n'uburozi bwa aflatoxine bushobora kugira ingaruka ku buzima bwa muntu yewe no mu matungo. Ibi bigatuma bitondera kugura ibigori by'imbere mu gihugu. Bikomeza kugira ingaruka ku muhinzi. Uyu ni Madamu Ruth Muhimundu, umuhinzi ukomoka mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda. Nubwo habaho amahangari uyanikaho iyo bimaze iminsi yambeho na wa muyaga wa nijoro uzanamo ubukonje protection zikaboneka. Tugasaba abaguzi bacu rero nuko nabonye hari ababyihunza bavuga ngo ntago baza kubipimira iwacu, izo costs ntago bazemera, ahubwo bakabona imbaraga zijya mu mahanga kandi ibyo mu Rwanda birimo gupfa ubusa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM mu Rwanda rivuga ko ku bufatanye n'abandi bari kubaka ubushobozi bw'abahinzi kugira ngo birusheho kubagirira inyungu. Bwana Amarika Washi ashinzwe ibikorwa byo kwita ku musaruro no kugezwa ku masoko muri PAM. Asobanura ko imashini nshya izagira irobanura ibigori byibasiwe na aflatoxine izarushaho gufasha muri uru rwego. Ati icyo dushaka gukora no kubona habayeho ubwiyongere bw'umusaruro w'umuhinzi. Twumva ko iriya mashini ari igisubizo kirambye mu gusuzuma ubuziranenge buzafasha abahinzi kugeza umusaruro ku masoko, kuko mbere byari bigoye ukurikije uko ibigori biba bisaba cyane kubyitaho. No kubahagarariye inganda bakavuga ko urwego rw'ubuhinzi rudakura, bityo ko leta yagombye kugira ingamba yarufatira. Bwana Moses Ndayisenga ashinzwe ibikorwa by'ubucuruzi mu ruganda Minimex rusika ibigori. Leta ikwiriye kuvuga ngo niba ukora ifu y'ibigori ugomba kuba wujuje ibi, niba ucuruza ibigori ugomba kuba wujuje ibi. Hanyuma ikindi cya gatatu, to be honest, hakenewemo amafaranga. Kuri Bwana Vasco Nunes ukuri ibikorwa byo gutera inkunga imishinga itandukanye mu ishami IFC rya banki y'isi, akizera ko uko ibihe bizagenda byigirayo imbogamizi zikigaragazwa n'abahinzi zizakemuka. Ku ruhande rw'abahinzi bagakomeza gusaba ko leta yabagezaho ibikorwa remezo bituma umusaruro wabo udakomeza kwangirika. Leta n'umubyeyi iradushyigikiye twese mu gihugu dutunzwe nako ni ku isi yose dutunzwe no kurya, nk'uko bagiye bashyiraho amaposte de sante y'ubuvuzi bakabaye badushyiriraho n'ahantu twakomishiriza umusaruro wacu tukizera ubuziranenge bwaho igihe kirekire. Leta y'u Rwanda isobanura ko mu bihe bitandukanye ku bufatanye n'abandi baterankunga hari ibyagiye bikorwa mu gufasha umuhinzi w'ibigori. Icyakora nayo yemera ko ibyakozwe